Ndasubiye kubaramutsa abakunzi ba Nkerebutsi TV, twizere ko muri amahoro mumeze neza. Uyu munsi nje kubashikiriza ikiganiro cabaye hagati y'abaronkejwe umugambi maze imisi ndiko ndababwira witwa Turashoboye. Umwe mu baronkejwe uwo mugambi asanzwe aba mu ntara ya Cibitoke komine Buganda. Ndabibutse ko uwo mugambi Turashoboye uri gukorerwa mu ntara zibiri, Makamba na Cibitoke. Uwo mugambi na mu ntara Cibitoke ukaba uri gukorerwa mu makomine ya Mabayi na Buganda. Rero ndabasabe mukurikirane ikiganiro twagiranye n'uwo asanzwe agendana ubumuga kandi yabaye mu baronkejwe inyigisho z'uwo mugambi Turashoboye, ashobore kutwiganira ivyiza canke se umwimbu wavuye mu uwo mugambi bita Turashoboye. Ndabibutse kandi ko namusanze ari mu nyigisho zatunganijwe n'abariko barashira mu ngiro uwo mugambi nyene. Izo nyigisho zikaba zako zirabera ku mugwa mukuru ntara ya Cibitoke, aho bari batumiye abategetsi canke indongozi zaje ziva muri ayo makomine abiri asanzwe akorerwamo umugambi, eka n'andi makomine 4 atashikiwe n'uwo mugambi, naho bari bagerageje gutumira indongozi z'ayo makomine kugira bashobore kuziratira, bashobore kuzibwira ibyiza by'uwo mugambi, bumve ko nabo hari ico bashobora gukora kugira uwo mugambi ukwire intara yose ya Cibitoke wanashaka n'igihugu cose c'u Burundi. Rero reka ndabahereza kanya, namwe ndabasabe kandi mukurikirane kino kiganiro cose guhera ku ntango gushika gihere. Ni ikiganiro kirimwo amajambo y'inkoramutima, amajambo usaba ko umuntu yumviriza hamagaza gushira mu ngiro. Reka nongere ndabaha ikaze rero, ni mu mukurikirane. Turabaramukije. Mwaramutse. Meze neza? Neza cyane. Tubasabe mwidondo badukurikirana ku Nkerebutsi TV. Nitwa Ndayisenga Marie, nkaba ndumwe mu bagendana ubumuga. Ndubatse, mfise abana 5. Nkaba ndi no mushirahamwe ry'abagendana ubumuga, ndetse no muri iryo shirahamwe nkaba ndi no mu ndongozi kuko ndi umunyamabanga w'iryo shirahamwe. Muri bubatse abana 5, umuntu akakura abogira uracari mu jeune, umuntu akiri muto nyene. Abana 5 bose atari banga mufise imyaka ingahe? Atari banga no kuri dufise imyaka 45. Murakoze cyane. Uyu munsi twabasanze muri mu nama ahantu hakwabera ibintu by'umugambi Turashoboye nk'uko twavyiganiwe n'abamwe mu bakora bashira mu ngiro uwo mugambi. Kandi batubwiye ko muri komine Buganda nk'uko mabutse kumva i Buganda uwo mugambi wakoreye. Byo bari by'ukuri? Ni by'ukuri uwo mugambi warahakoreye, kandi ni navyo vyatuzanye ngaha kugira ngo dutange igishinga ntahe kumbure n'andi makomine tashoboye kugiramwo uwo mugambi, bumva ivyiza vy'umugambi, bishoboka ko nabo bashobora kuja kubikoresha iwabo, nabo bagende babikorereko iwabo. Ukuvuga rero ntakurandiriye umugambi waraje udusanga turi abantu akagwi k'abantu bagendana ubumuga gafise inyungu zabo, kuko twavuga ati reka twiyegeranye, nitwamara kwiyegeranya bazoca batubona, baza baratuzanira ibifungurwa. Ni musanzwe n'uyo wangare twari turimwo nuko twiyumvira. Umugambi rero umaze gushika n'iki kiwazanye gishasha gisumba ico kintu mwari mwiyumviriye mu bwambere? Ego, umugambi rero umaze kuza wazanye ikintu gishasha cyane, kuko urumva nakubwiye ko ico gihe twiraba twebwe twenyene, ariko umugambi waje ushika mu kibano kugira ngo ikibano gishobore gufata umuntu agendana ubumuga nk'umuntu nyene. Rero urazi ko babita ngo ni bimuga, ariko umugambi uza werekana ko atari umuntu ariko ari ikintu. Ni ukuvuga ngo kera mu kibano umuntu agendana ubumuga avutse bavuga ngo uwo muvyeyi yahumiwe, hana bavuga ngo ni isato yamukanze, yamukanze afise inda. Abandi tinyabona ati ni igihano c'Imana, yishima bwabara tikijya n'igihano. Hari n'abandi bavuga ati iwabo bararoga bijya n'ivy'iwabo vyabakurikiranye. Ariko rero cuzana impinduka, urerekana ko kubuvye umwana agendana ubumuga canke ugendana ubumuga atagihano c'Imana kirimwo, ari uko nyene vyagenze. Kandi rerekana abandi ko ubumuga umuntu abuhebura aruko apfuye. Mu kibano rero barahimirije uraha ikibanza gikwiriye mu miryango, yigisha abavyeyi kumva guhereza ikibanza gikwiriye umwana agendana ubumuga, bamugaburire nk'abandi, bamujene kw'ishure nk'abandi, ntageze nuko atorane mu bandi. Mu majambo make banyegurura abana banyegejwe
hirya munsi y'igitanda bakabashira habona, hanyuma baca babashira mu migwi rero bamaze ikibano abavyeyi bamaze kumva ko abo bantu ari abantu bashoboye, niho bagira rero kuja hamwe mu mugwi bakabahamagarira kuja hamwe kugira ngo ijwi ryabo rishobore gushika kure. Nuko rero nukuvuga ngo intambuko ya kabiri iyo yari Zoe yakora ivyo. Yahereza kugira ngo umuntu agendane ubumuga ashaka kugira uburenganzira ko gufungura, kwishure, kwambara, imisi mikuru, ibyo byose ivy'umwana wese mu rugo akenera. Nuko yarabikoze IPHB nayo ishirahaza rero. Yama kirakomeza twadushira hamwe twakomitumba rero y'abagendana ubumuga. Iratanga inyigisho ifatanije nanjye amashirahamwe kwikomene. Iratanga inyigisho, irahugura, iratwereka amateka n'amategeko atugenga. Ivyo turekurirwa. Erega twasanze twayitwaranezwe ubwacu. Avango hariho ivyo twarekurirwa. Mugabo ko tutari tubizi nitwigera tubirekarama. Akarorero nogo. Twari tuzi ko gutorana ari uburenganzira. Nitwaye tuzi ko nimba je akarorero nka jewe ndabona narize. Ariko hari umuntu yashaka kuguhaka ngo kijya kimuga sinogiha akazi. Ariko tumanze kumva ko dushoboye natwe bwacu tukiyemera. Udodora hariho hose. Umva baduhaye estime de soi. Ukiyumva ko uri umuntu ushoboye, ushobora guharanira agateka kawe, ushobora gukora ivyo abandi bose bashoboye. Baraduhuguye, badushize hamwe, batwegeranije kuvuga ngo ya mashirahamwe ku mutumba na komine tuzogarushira hamwe bakatwigisha tuca tubumwe nyene. Mbako nana kubiye ko twatangiye turi abantu bake cyane kurusha naho mufise indi ntumbero. Baratwereka ko umuntu igihimba usigaranye ushobora kukivyaza umusaruro. Mugenda no mugara ashobora kurima utaremenye uraremesha. Vyene nayo kirashika. Ikifata ryashira hamwe irihuza n'abantu autorite kwikomene indongozi abagendana ubumuga n'indongozi mukicarana mukaganira hamwe bana kwicara kuganira gusa tukigira hamwe avuga ati kajya ntako narinze ubundi nanje kajya ntako narinze. Rero iyo umuntu musangiye kabiri mwamaze kwa bagenzi izana ubumwe izana ubushuti hagati ya administration na OPH turabumwe. Mareka ndakubwire rero umusaruro wavuye muri ivyo ngo nyine n'abadukurikirana bashaka kumva timbega nibiki byavuyemo kwa tubwira ibintu byinshi by'ukuri ubu mu mwanya murihe kandi hariko akubiki ko mwayica n'abategetsi mbega ivyo bamwumvikaniye hamwe biriko bija mu ngiro bimetse gute umusaruro wavuye mu mugambi turashoboye. Umusaruro wavuyemo ndikuvuga ngo muri administration mu butegetsi ubu turimo barabonye ko ivyo bakora tutarimo atari twebwe bariko barabikorera. Bavuga ati aba bantu barakwiye kujamwo kugira nihagira n'akadusoba batwibutse. Ngaho rero ubu mu ndongozi za komine harimo abagendana ubumuga. Komine yaratanze akazi ku muntu agendana ubumuga. Niyo muca muyitura mbega mu kujayo bamusize nk'umuntu kugira abagendana ubumuga baza biturubo canke bamusize nyene bafate ku mashuri yize batuweja muri iki kibanza ukorere komine umugabo byitwa kuseruke uri nk'umuntu agendana ubumuga natwe twaro Kristo. Ubisanzwe ryabaye ishusho nziza ntibamusize ngo aserukire abagendana ubumuga. Bamusize nk'umuntu ashoboye ashobora gukora akazi. Umugabo kandi ricari ibishusho ryiza yabaye ishusho nziza kuko na wa wundi agendana ubumuga ariko ariga agira courage avuga ati aramubona nanishaka hajya nanje hajya nayicaye acagira courage acagira courage kandi he n'uwundi agitinya kwegera musitanteri umugabo afise ijambo yojana hehe wa musitanteri acaca hehe
kore wawe navuga ati fasha Ukumenyereye. igihe umenyereye igikorwa kigaca kimworohera iyo yabaye isura nziza kandi abantu bose bavuga ati kumbe bagenda n'umugabo barashoboye barashoboye pe no razi ko mu iterambere rya komine baratanga inka sinzi ko bizi byo kokoreranira ibitungwa byo kokoreranira twita chaîne de solidarité no kuvuga ngo kujya kuno bokororanira ibitungwa ubu mu bagenda mu bumuga barokorewe ikintu kitahora kihaba ni kuvuga je nta bumuga ngendana fisi inka iravyaye ubwo bibyaye bisaba ko ndayihereza ubundi muntu bakaca bayihereza ugendana ubumuga none arabishobora munagenda n'ubumuga mbona bavunda kuvuga ngo ushaka gutunga inka ngo ajyama nkayo abagenda n'ubumuga wo twumvisha kugira abadukurikirana bavyumve bumvise ko batwigishije kuyemera bakatwereka uburenganzira bakatwereka ko ivyo dushoboye dushobora kubishikako ni kuvuga ngo ni nka kumushobora kuba ufise ifeza mu mufuko mugabo utavyiyumviro byo kugira byo kwijaza umusaruro sikuvuga ngo ntidushoboye ukundi uko twari tubuze kwabona gusa hamwe twavukira baguma bavuga ngo ntibashoboye umuga byari ijambo bya wakenya na byandi urumva bijya nivyo byaba mu mitwe ariko amaze kutwereka neza ati murashoboye gira yese murabe nk'ubugiriranije abagendana ubumuga batunze inka bahawe muri byo bya chaîne de solidarité byo kokoreranira ni nk'abangahe kuva mu Uganda mwavuze ko mwabitanga turabikurikira ego batanu maze kuronka batanu bamaze kuronka inka kandi bazitunze neza kandi hariho n'abamaze kokorera abandi aba ba veterinary bagiye baraba ibitungwa muri commune bakashika kuraba bagasanga igitungwa nyene ati ahubwo bandanye burazoje nuko uzotira agashambara ugere kwa musitanteri y'Uganda cyangwa uje kwa veterinary umubaze ati mu bitungwa mutonze ibitungwa bifashwe neza niye azokujana Kongo z'abagendana ubumuga ko wagira abadukurikira bavuga ati byo ni by'ukuri cyane muce muhuguza kugira nyine mwerekane ko bashoboye kabisa nuwogira amakenga araze Uganda bakunze ba Inkerebutsi TV mwabyumvise ufise amadidani ashaka gushikira ku ngo zimwe z'abagendana ubumuga i Buganda batubwi ko ari ngo zitanu zimaze kuronka inka kandi bamwe bamaze kokorera abandi bashaka kuzohicisha namukaraba kugira naho iwanyu mu kibano muherereyemo namwe mushobora kuhereza abagendana ubumuga inka kuko nibaza ko ibyo bintu nibishasha nawe tubwiye yuko byabaye kubera umugambi ego ubu rero abagendana ubumuga n'abaremye boroze hamva umaze kuronka inka urarosa ufumbire urarosa umwavu bararima bakorora ubu n'ukuri ibintu bimeze neza niba ndakubwira kandi ibyavuye mu mugambi ni ukuvuga ngo turafise abantu bagendana ubumuga barabigisha ugaca usanga kubera nyine baguhaye akazi wagashaka uba ngaho i Buganda bagaca bakujana nko kumera nawe yabukina nyana naho kuba mvuga ati nakundi ntegerezwa gukora no ubuzima ngirene umugabo umaze kuza abategetsi bakiga baravuze ati no vraiment reka kumba umuntu amushigikiye arashobora gukora igikorwa bakoze babakuyeyo kure bambajana mu misozi babashira barabahanetation zurataha muhira kugira ngo ya mahera wahora udepansa mu matike ashobore kugufasha mu mugambi wo gufungura neza na cyane ko uyu mugambi arishobora uje uharanira umva ico ni gikorwa ni kuvuga ngo ni batatu bamaze kwimura bavana kuri bajana amamitasiyo bamaze kuvanayo baza ngaho inyubako za komine zarahindutse kera nta muntu yashika kuri komine agendana ubumuga ngo ashobore gushikira amasitanteri kubera ko wasanga uduga ariko ubu nta nyubako bahinduye inyubako ni yayindi ariko bararavye ingene babihinyanyura barashiraho lampe d'accès ubu nugendera kuri chaise roulante arashikira amasitanteri tuvuga kuri kuka yirakoroheza bagendana ubumuga mpaka amasitanteri igitangaza rero musitanteri wacu wakomene Buganda nyakubahwa Pamphile ico yakoze ninga yaciye yandika ku muryango
korohereze abagendana ubumuga. Ngo nimero ya mbere nimba dutonze tugatonda turi batatu utagendana ubumuga musitanteri yinjiye nje ndamukurikira je ngendana ubumuga nje ndamukurikira. Nimba nje ngasanga hari umundi muntu bariko baravugana ndiyarindira wa muntu bakavugana bahejeje bakabona kwinjira kwa muganga. Ayo masasibirization yaraciye uri imbere ya muganga ariko arakonsulta avuyeyo acakurikira ugendana ubumuga yashitse. Ni kuvuga ibikorwa vyakoretse abagendana ubumuga kero urazi ko bavuga ngo nta ugendana ubumuga no mitongo ngo ari jana he nashoboye ntazorongora bararongorwa abana nanje sinarongora ngira ngo ufise ngira ubumuga bukabije wasanga wewe ari akantu gato ufate kuri abatarongora ariko babandi bose babita ibimuga. Abana bandikurikirana nibaza ko ariko barabyumva urashobora gukura mu cigwa sinzi ni kufe kibutarongora abakobwa abahungu kuki inkumi kuki mutemera abahungu ngo nuko bagendana ubumuga mwumvise yakobwa ati kuki je narongo mbega nyine we mukurongorwa hari ngorane ntabwo nabyigeze bitera mu muryango wawe n'umuhungu urabizi ko nakubwiye ko kari umuntu abyaye umwana agendana ubumuga bavuga ati arapfumwe namuyanywa aravuga ati mwemwe arikwegeye ntacyo bazimarira ntacyo bazagira ariko rero nibaze barabe ingene dushagije reka bakoze bangire positive turagira sabone cha subscribe cyo na muziki kiganiro handitse sabone cha subscribe kore kumaze gukora kushbanatse haje gakenge na koncu gakora kumaze gukora kushbanatse tuti canke ona kone ucukora kugizo kwa mushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma mwabonye ntiramanye numwe mu basanzwe bagendana ubumuga muri commune ya Buganda kandi murumva ko ari ibintu bimeze neza n'ivyumviro byinshi bibarimwo bibaza ko badashoboye ngo haje umugambi bitwa turashoboye waje uje kwerekana ko byukuri bashoboye naho natwe ku Nkirabutse TV twavuze duti reka tuhamagara umwe abibwirire ababwiye ko nashoboye. Ane umugambi uraje murakoze uratanze ibyamwa byiza kandi batubwiye ni byinshi cyane mbwa mwashobora kutubwira mu ncamake ibyo byamwa ariko uwo twaganiye tubwiye ati burya muri intara yacu bitoki twagenda amakomine abiri gusa reka murabona ko ayandi makomine ashobora kubigirako nimba ashobora kubigirako byogenda gute uyu munsi ni nayo atelier twarimo yo kwerekana ivyiza vyavuye mu mugambi no kuvuga ngo abasitanteri bashoboye gutemonya abasitanteri mu mugambi wakoreyemo bashoboye kwereka abandi ivyo bashoboye gukora ko bakorera abagendana ubumuga nakubwiye amarampe d'accès ko bafasha kwandikisha amatongo kubafasha kubahereza imbuto zirobanuye ifumbire abadafise amahera yo gukota aho barima bakabaha amahera ivyo byose ko ari kugira ngo nabo bashobore gushikira ku gufungura neza nk'abandi bene gihugu bose Daniel mu ntumbero yo kubashigikira abaje kwishura bakabajana kw'ishure abo bikenera ko babarihira bakabarihira accessibility mu isoko aziko mu isoko rihuriramwe bose ngarakenera kudandaza accessibility kaba mu isoko mu masengero tukeneye gusenga barerekana ingene bashoboye guhimiriza abajejwe amashengero kugira ngo bafashe abagendana ubumuga kugira ngo nabo bashobore kuronka uburenganzira bwo gushika mu rushengero baje mu makorare abashobotse ko abadiakoni babe badiakoni ababa mama pasteur babe mama pasteur neza cyane indani ama mariage bayashobore kuya participa nk'abandi bose baterera ivyiyumviro barerekana n'ingene bashoboye gukora ikintu kidasanzwe mu iterambere rya komine ya komite ijejwe iterambere rya komine komite communal development communautaire baciye banobeka y'umuntu agena n'ubumuga kugira ngo ivyiyumviro nacagihe umugambo uje kuhakorera bavuga aca yibutse ati mwibutse nane ko kakanu kiwacu tako tubonamo abafite babikoranye ubuhinga bukomeye cyane nukuri bariyumviye cyane baca bashirayo umuntu cyane ikintu rero gisigura ko
nta gikorwa na kimwe cy'iterambere rya komine ryoza rikumira abagendana ubumuga kandi nabo bari hehe bari ndani ariyo bari byo kune bacu bakibura ko jya muraturengeye acaguma ko minduru rero izindi komine mubona zo bigenza gute komine rero ivyo twakoze nta mafaranga byatwaye kwabaye gushaka no gukabugwa ati rero namwe turabakabuye genda ibi twashoboye gukora nibike mu byo namwe mwogenda gukora baranababwira ikintu cyiza cyane ati abo bizogora ntimurindire ko abazungu baza duhamagare tubereke ingene twagenda kandi muzabona ibintu bigenze neza ubu dufate babahamagaye nk'imugina nk'imugwi mwogenda kuvuga ati jewe nka animal ndagiye Nestabi nagira ndakubwira ko je batazorinda kumpamagara kuko twamaze kukivugana n'abastanteri bari nga turakivugana urabona ko hari batumiye umwe mu bagendana ubumuga muri ayo makomine twakivuganye ko dukeneye kubaka ikintu gikomeye hariho twumvise ari amakomine ataragiramo amashyirahamwe y'abagendana ubumuga ubu rero cyo abategetsi batwemereye batwite twe tugiye kugira ibarura ryabo hama tuzobegeranye tubatumire hama duca dutumira umwe muri mwebwe azabaho umuco y'ingene babigenjeje kuvuga rero nta mukuru abura mukuru we nibitunanira turazi aho twahamagara bakuru baje ari yatwigishije canke babasoborora babakosora tusubirayo rero babwire kuno kuko ihangiro ryacu nuko umuntu wese n'iryo hangiro ry'umugambi umuntu wese agendana ubumuga ashobora gushikira gufungura neza ashobora gushikira gufungura neza ati none umuntu abishikira gufungura neza gute raba ikibano cyamaze kuba sensibilize kikumva ko umuntu agendana ubumuga ari umwana nk'abandi akagaburirwa akambikwa akagirana bijya byose bahora bagirira bajya nabo bakabimukorera hama abantu bo kuri ya mitumba bagendana ubumuga bagaca bishira hamwe bagaca bajya hamwe inyigaca baronka inyigisho bakumva ivyo barekurirwa n'ibyo nabo bategerezwa gukora kuko umuntu afise les obligations ivyo ne ariyo les droits et devoirs bimugenga akavyumva bagaca bahuzwa na administration kuvuga ngo hakabaho ubumwe hagati ya administration n'abo bantu bagendana ubumuga n'amashyirahamwe bagendana ubumuga no kuvuga ngo uwo muntu nimba ari imbutabuze nimba ari kivabuze nyinshi yabuze cyose kugira ngo ashikire gufungura neza umugambi ucuja mu ngero izo nkingi zitatu zimaze gukorana neza ikibana cyamutahuye bagiye hamwe baraduga ijwi komine irabasanze barahanye ivyumviro bantu baca bashikire kubaho neza murakoze cyane begahara umwami ufise umutera kamo turafise abo dutera kamo na cyane cyane n'indongozi kuko abo ni wategerezwa kubifata mu minwe kuko umurundi asa n'uwundi n'abenegihugu babo hajya rero hajya umwana yamerewe neza umuvyara aryoheko bure turabatera kamo kandi urabona abo administration bigiyemo nubango no gushiraho yamashirahamwe gica cyoroha kandi administration kigiyemo na wa muvyeyi yafashe wa mwana nabi naca kibana gifashe wa mwana nabi wa muntu agendana ubumuga nabi administration bigiyemo irafata iramenye ingingo ifata abambere dutera kamo na administration imenye ko bajya ari bamwe mu bo irongoye kandi imana izoba babaza babitwararike babafate neza abandi bantu ntera akamo na amashirahamwe amaze kuja hamwe y'abagendana ubumuga y'abagendana ubumuga ntahava yibaza ngo aha twebwe twarashikiwe ngo nta ngorane yibuke ko hariho bene wabo nabo bashaka gushikirwa
bakimeze kwa kundi nabo bari bameze kandi babiteze ko ubuvugizi n'ubuserukizi yego ndabwira ubugenana ubumuga ubugirigiri bugira babiri kandi nyamwigenda ko hari imirimo myinshi nibijukire kuja mu mashirahamwe babiri barutumwe igihe rero bagiye hamwe bungurana ivyiyumviro bakorera ni naho nubakeneye aronka habasanga kazi turabahamagara kuja mu mashirahamwe baronka ubumenyi butandukanye kera natwe niko twari tumeze ariko ubu tumaze kujya turavuga ati vora mu utagiye yarahonze ndahamagara n'ikibano ikibano naco nyene ndagitera kamo nibamenye ko umuntu agendana ubumuga arashoboye bana kimushigikiye ntigize kiramwita amazina afatiye ku bumuga bwiwe nimba ari umwana akeneye kujya ku ishuri agendana ubumuga niba babona umuvyeyi wiwe atabishoboye ikibano niwo mutima wamye uranga abarundi gufashanya ikibano nikirindire ngo turindire ngo abazungu ngo turindire abagira neza ngo turindire abagirana ni umwana n'uwo Burundi ikibano nigihaguruke kimukorere kugira ngo nawe ashobore gushikira kwihangiro Anne Marie reka tugushimira cyane kuri umwanje wo kuturonsa twabonye ko abandi bere banagiye mugabo mu mavuga ati yo gikaje nge namvuze Imana iguhezagire turakenkuye cyane rero murakoze namwe badukurikiranye bakunze ba Inkerebutsi TV reka namwe tubakengurukire mwe byimva mutima kukuntu mudahengeshanya kudukurikirana abasigaye na mu bindi biganiro byacu byo hanyuma bye bye